Nakiri mumva yarazutse ni muzima fise Imana fise umuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo ndakomeje singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira magaze mutsinzi yewe ndidigimvya pe yaraciye inzira ejo ni hazima singifise ubwoba Yesu ariho yarazutse ni muzima shime izina ryiwe umwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose shime izina ryiwe umwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose Imana fise umuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo ndahakomeje singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira ko magaze mutsinzi yiwe ndidigimvya pe yaraciye inzira ejo ni hazima singifise ubwoba Yesu ariho yarazutse ni muzima shime izina ryiwe umwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose shime izina ryiwe umwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose Jameni, hampigi makofi.